haribonekeza abakozi batari bake baguma baheba akazi mu gisata c'indero. Ivyo bikaba kuva ku mashure yo hasi gushika muri kaminuza. Hari n'abagenda badasezeye. Gutyo ubukene bw'abigisha bugaca buguma bwiyongera. Nk'uko tubisanga mw'ikete ryo kuwa 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024, umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi bahevye akazi gushika kw'igenekerezo rya 15 Kigarama bashika 118. Muri abo harimwo abigisha 41. Kuri abo hiyongera ko abo leta yarungitse kwiga hanze ariko batagarutse. N'uruhombo runini ku gihugu kibandanya gitakaza incabwenge zogiteje imbere. N'uruhombo kandi kugwaruka ruri muri kaminuza kuko baca babura ababaronsa inyigisho. Abaje gukorera mu ngata abo bagiye nabo bakaboneka batevye, umwanya watakaye. Umwaka wa kaminuza ukaba muremure cane. None biva kuki? Imvo nyamukuru nuko abakozi bahembwa na leta muri rusange baronswa agahembo k'intica ntikize. Umuntu afatiye ku biciro by'ibintu vyankenerwa nk'uburaro, ibifungurwa n'ibindi. Leta yarazanye umugambi wo gutunganya imishahara gushasha, ariko ntaco wamariye abakozi kuko ibiciro ku bintu vyose vyaciye biduga. Abakozi bakaba batagirayo bacira nayo bamira. Muri kaminuza ho n'uturusho abakozi baronswa tukaba twaciye duhagarara. N'ivyo gushira mu ngiro uwo mugambi wo gutunganya imishahara bikaba vyaranse kuko amategeko leta yashizeho atisunga ivyafatirwako kera. Nico gituma abakozi bashima kuja kuronderera akarusho ahandi. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba leta gutanguza ibiganiro vyimbitse n'abaserukira amashirahamwe y'abakozi kugira higwe ibibazo vyose abakozi bafise harimwo ikijanye n'agahembo, kuko nta wokorana inzara mu nda. Hari ivyo twama twumva ngo abakozi nibabangikanye akazi n'iyindi migambi yo kwiteza imbere. None batakazi baje gukora ivyabo mu gisata c'indero koba ari kongera ikibi mu kindi, kuko akanovera k'indero kazoca kabandanya gatituka gusumba uko biri muri iki gihe.